RPA turi kwa 2023 ndamukiza mwaka 2019 bwakeneza nshuti bakunzi bacu musangwa ikaze mu ncamake ya makuru mu Kirundi turiko turabategurira. Hermes ntibanditse kuri mikro mu hinga y'ivyuma ni Fabrice ni mu rukundo ufata amasanamu y'ino ncamake ni Ines Gakiza. Ino ncamake tutangura bijanye n'umutekano aho umuntu umwe yarayishwe abapolisi batatu bikavuga ko bakomerekeye mu gitero cakozwe n'abantu bitwaje ibirwanisho bataramenyekana muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere. Uwo yapfuye bivugwa ko yari umunyagihugu yoba yarashwe n'abapolisi bari kubakurikira aho bitwaje ibirwanisho basubiye inyuma bagana ishamba cimeza rya Rukoko. Mu bijanye n'umutekano nyene banywanyi umugambwe SNL bo ku mutumba wa Rukira muri komine Butihinda intara ya Muyinga barabandanya kwitaba Imana biturutse ku mahiri bakubiswe n'imbonerakure mu ijoro ryo ku munsi w'Imana. Kuri wa kabiri hacikanye babiri baje biyongera ku wundi umwe yari yapfuye ku munsi wa mbere no kuvuga ejo haheze. Umunyabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'intara niwe ubwiwe yarongoye igitero kuri abo bayoboke ba Agathon Rwasa. Muri politike abakozi ba leta muri komine Gitanga mu ntara ya Rutana batari umugambwe CNDD-FDD bashobora gutakaza akazi kabo mu gihe batoba barinjira muri uwo mugambwe imbere y'uko ukwezi kwa ruheshi guhera. Bagabishijwe n'umunyabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara Rutana hari mu nama yakoranye na bamwe mu banyagihugu bo muri komine Gitanga mu ndwi iheze. Mu bijanye n'amagara y'abantu kuva mu mpera z'ukwezi kwa gatatu kuvuga ntwarante guheze indwara ya malaria itera yongera muri komine Ruyigi ni mu ntara ya Ruyigi. Ibitaro bikuru byo kumugwa mukuru w'iyo ntara n'ibitaro vya Rema byararengewe. Aho bigere rero muri kino gihe igitanda kimwe gishobora gusangira abagwayi barenga babiri. Niro ngaha nshuti incamake y'amakuru mu Kirundi igarukiye mu kanya gato incamake y'amakuru muri Gifaransa na mugenzi wacu Emile Nibasumba. Mwaramutse sangwe kaze. Merci Hermès Ntibandetse et bon après-midi. Commençons ce flash d'information du 23 avril 2019 par la page sécurité où une personne a été tuée et 3 policiers auraient été blessés hier soir après une attaque des hommes armés non encore identifiés à Gihanga. La personne morte a été identifiée comme un civil de la localité qui aurait été tué par les policiers lors de la poursuite de ces hommes armés qui se seraient repliés vers la réserve naturelle de Rukoko. Et à Muyinga, 2 victimes de plus de la persécution des membres du SNL par des Imbonerakure sur la colline Rukira en commune Butihinda. Les 2 viennent de rendre l'âme après le décès de leur compagnon qui lui a succombé de ses blessures. Hier, l'attaque meurtrière sur ses fidèles d'Agathon Rwasa était dirigée par le secrétaire provincial du CNDD-FDD. Et à Rutana, ils ont uniquement un mois pour adhérer au parti CNDD-FDD. Passé ce délai, ils risquent de perdre leurs emplois. Ils sont des fonctionnaires de la commune Gitanga dans cette province de Rutana qui ne sont pas membres du parti CNDD-FDD. Les menaces ont été proférées par le secrétaire général provincial de ce parti lors d'une réunion organisée la semaine dernière. Ce cadre du parti au pouvoir indique qu'il ne peut pas continuer à supporter des gens qui profitent du gâteau de son parti. Et enfin, à Ruyigi, la montée du paludisme est signalée dans la commune Ruyigi, dans cette province de Ruyigi depuis la fin du mois de mars. L'hôpital Rema et celui de Ruyigi sont aujourd'hui débordés par des malades de paludisme. Plus de 2 malades partagent un seul lit. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information du 23 avril 2019. L'édition complète, c'est à 18h45.